Ndabamukije mwese bakunzwe ikiganiro Kanguka. Izina ryanje ni Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu, igice ca mbere mu gishikirizwa n'umukozi w'Imana Estras Biranguza. Nanje ndakomeza mu gice ca kabiri. Shalom. Ndashaka kubaha uyu munsi ijambo muza kugenderako, ariko atari uno munsi gusa, rishobora kubafasha no mu yindi minsi. Dusome mu Migani igice ca gatatu kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 6. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6. Umurongo wa 5 uvuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose. Iyo wizigiye uhoraho bisigura ko umutima wawe umwizeye mu bizagushika vyose. No mu vyo udatahura ntuzahugira ubwoba, kuko niwe wizigiye. N'igihe udatahura ibishobora kugushikira, utazi ibishobora kukubako, n'igihe ibintu bitameze neza, ugumana ukwizera kuko ivyizigiro vyawe uba wabishize mu uhoraho. Umurongo ubandanya uvuga ngo kandi niwishimikize ubwenge bwawe. Ikibazo kenshi tugira nuko twibaza yuko dushoboye, turi hejuru y'ibintu byose, turi au control y'akazi dukora, y'abantu badukikuje, tukaba tuzi ngo ujya ndazi ngene ameze, ujya ndazi ngene ndamugenza, ukaba ubona byose umengo urabishoboye ubwawe. Rimwe na rimwe tubona dufise ubwenge bwinshi, tukishimikiza ubwo bwenge, tukishimikiza ubutunzi dufise, tukishimikiza ubumenyi dufise. Sinzi nawe ni mumaze kubona wa muntu iyo hari kibazo yamavuga ngo ntugire ikibazo, ndazi ngene nza kubigenza, iki kibazo kindekere, ndagifitiye umuti. Womengo nta kimunanira, ibintu byose bifitiye inyishu, ibintu byose bifitiye umuti. Ikibazo cose yamakubwira ngene ukwiye kucifatamwe n'ingene ukwiye kukigenza, nta na rimwe abura ico yishura canke abura ico agukorera. Mu vy'ukuri biraryoshe kugira umugenzi nk'uyo canke umuntu nk'uyo mu buzima bwawe, ariko hari ahantu ashobora kugera akakubwira ngo iki coco kirananiye, nahora ndabishobora, ariko uyu mwanya canke kuri iki coco kirananiye, kirangoye, ndabuze uko ndabigenza. Bisigura ngo ntushobora kwizigira ubwenge bwawe canke ubushobozi bwawe, kandi ushobora kwizigira ubushobozi bw'abandi kuko bufise ahantu bugarukira nabwo nyene. Nkuko ijambo rero yeje kubivuga, ntwishimikize ubwenge bwawe mu gutegura umunsi. Tegura umunsi ubwira Imana uti sinifuza kwishimikiza ubwenge canke ubumenyi canke ubushobozi bwanje, ahubwo nshaka kwishimikiza ico ijambo ryawe rivuga, nshaka kwishimikiza ubugombe bwawe. Saba Imana igushoboze kutishimikiza n'ivyo wamaze gutegura. Abantu barategura gahunda, hari abantu bazi kubipanga neza, isaha ku isaha, umunota ku munota akaba yabipanze. Ni vyiza, ariko ntukwiye kuvyishimikiza kurusha uko ukwiye kwishimikiza uhoraho. Umurongo wa 6 uvuga ngo umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Ukwiye gutumira uhoraho iyo umunsi utanguye, mu vyo wateguye vyose, no mu vyo uzi gukora neza, no muri vya bindi uzi neza kutigera wihenda, ubikora neza cane kandi bose babizi. Kuko uyu murongo wa 6 uhejeje uvuga ngo nawe azogorora inzira zawe. Bisigura ngo naho bawateguye ibintu neza, naho wabonye ibintu byose ko bimeze neza, birashoboka ko inzira zawe zishobora kuba zitagororotse, naho byose ku maso yawe ubona ngo bimeze neza. Iyo utumiye uhoraho mu buzima bwawe buri gitondo, nawe araza akagorora inzira zawe. Nukuvuga ko hari izishobora kuba zidatumbereye, hari zo Satani amaze konona, hari imisozi ashobora kuba yarashize imbere yawe. Ivyo vyose uhoraho araza akabikuraho, kuko amaso yacu ntabona vyose. Hari ivyo tubona mu buryo bw'umubiri, ariko hari n'ibindi bishobora kuba biri mu buryo bwo mu mpemu. Iyo ugendana n'uhoraho, haba ivyo mu mubiri haba ivyo mu mpemu, arabitunganya. Ntube muri bamwe bibuka uhoraho iyo batanguye kugira ibibazo. Nivyo umuntu mu gitondo arashobora kuvyuka ariko arihuta, afise stress, ariko ariruka, akibagira gusenga, akibagira gutegura umunsi. Hamabaye ikibazo mu munsi hagati, agatangura kwiyumvira ngo mbega iyo nategura umunsi ibi vyari kumbako, mbega Imana ari kubitangira ntibinshikire. Umuntu akibuka Imana kuko ashikiwe n'ingorane. Ariko iyo wateguye umunsi ukamuzeza vyose, ukishimikiza ndiho ibiza kuba vyose, ubuzi neza ngo nateguye umunsi imbere yo kuva imuhira. Nivyo Satani ntazobora ivyo agomba konona mu buzima bwawe canke imitego ashobora kugutega, ariko iciza imbere y'uko wonyoza ikirenge hanze nuko wamaze gutegura umunsi, nuko uri kugendana na ndiho ivyo Satani ashobora kuba yateguye vyose, wowe uri kumwe n'umwami w'abami. Uyu munsi hari abantu benshi bashinga intaye bavuga ukuntu mu gutegura umunsi babonye impinduka, babonye ikiganza c'uhoraho. Nawe rero ndagutumiye, nimba utaratangura, nimba utabikora minsi yose, ubikore, kuko si amajambo gusa ariko n'ubuzima. Nukuri Imana irakora iyo uteguye umunsi.
ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza kwiga ku gitabo ca Esiteri. Twagitanguye ku munsi wa mbere. Ejo nk'uko nabibabwira ni igitabo cumvikana, ugisomye uravyumva, na filime woyikina usomye ico gitabo ni ibintu vyumvikana n'umwana ashobora kuvyumva ata kibazo. Ariko narangije ndababwira ejo ndashaka gusangira namwe ico mwe mu Imana yanyigishije kuri kino gitabo. Nk'uko namaze kubibabwira, umugore n'ishusho y'ishengero. Esiteri ntiyari bwabe umugore kuko azoba umugore w'umwami, ariko ico gihe ntibwabe umugore yari afise ntiyari yitwa Esiteri, yitwa Vashiti, ariwe Vasti, niwe mugore wiwe. Kandi tusoma yuko yari umugore mwiza, nuvuga yuko bigaragara ko iki tuvuga mwiza. Ico gihe mu isezerano rya kera ubwiza ntibwari mu mutima, ubwiza bwari ku mubiri. Ibintu byose la loi était charnelle, ayo mategeko yari mu mubiri, ibintu byose byari ku mubiri, byari hanze, ariko ngo yari mwiza cyane. Hanyuma umwami yagize umunsi mukuru, abantu bose baraza, barafungura, baranywa, baranezerwa, barasinda, baraboregwa. Hanyuma umwami aca ashaka rero kwerekana ubwiza bw'umugore wiwe. Ibintu byose byako biraba, yashaka ko abantu bari ngaho bose, isinzi y'abantu bari ngaho babona ngene umugore wiwe ari mwiza. Rero nashaka dutahure yuko mu buryo bw'impwemo, ico mwe mu Imana ashaka kudusigurira nuko ishengero canke itorero ariko nageranywa n'umugore w'umugabo. Mwibuke mu Efeso 5, Ephesiens 5 kuva ku murongo wa 23-25 23-25 bavuga ngo umugabo ngo niwe mutwe w'umugore, ngo kandi nk'uko Kristo ari we mutwe w'ishengero canke le chef de l'église, mukuru w'ishengero canke itorero, ngo niko n'umugabo ari umukuru w'umugore canke umutwe w'umugore. Murongo wa 24 avuga ngo nk'uko ishengero rikwiye kumvira Kristo, ngo n'abagore bakwiye kumvira abagabo babo muri vyose. Uri murongo wa 24. Murongo wa 25 verse 25 avuga ngo abagabo nabo bakunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero canke itorero akagitangira gushika naho apfa ku bwaryo. Murumva rero ngene Paulo ko aragereranya Kristo, amugereranya n'umugabo mu rugo, hanyuma ishengero naryo canke itorero arigereranya n'umugore mu rugo. Aha rero dusubiye muri inkuru ya Esiteri, uyu mugabo w'umwami yarashaka kwerekana ubwiza bw'umugore wiwe. Nagenda nabwiye yuko iyo umugore yifata neza, yitwara neza, bicurahiro canke ishema umugabo wiwe. Musomye mu Migani 12 murongo wa 4, Proverbe 12 verset 4, bavuga ngo umugore atunganye, une femme vertueuse, ngo ni igitsibo c'umugabo wiwe canke ikamba ry'umugabo wiwe. Elle est la couronne de son mari. Iyo umugore afise imico myiza, bicurahiro umugabo wiwe. Niko vyanditse mu jambo ry'Imana. No mu Bikorino ba mbere igice ca 11 murongo w'indwi, 1 Corinthiens 11 verset 7, umurongo urangiza uvuga ngo umugore ngo ni icubahiro c'umugabo. La femme est la gloire de l'homme. Rero twebwe nk'ishengero canke itorero dukwiye guhesha icubahiro Kristo, ari we yadukoye, kinu za dote. Kristo yamaze kudukwa, yadukoye n'amaraso yiwe. Aya maraso Yesu yavuye ku musaraba yariko arakwa ishengero, itorero. Rero musi Yesu yagaze gutora ishengero, azobaje gutora umufianse wiwe, kuko twebwe ishengero tumeze nk'umufianse wiwe, hanyuma duhure nawe tubane ibihe bidashira. Iyo umuntu yamaze gutanga inkwano, novuga yuko azoza gutora umufianse wiwe, hanyuma baze kumutora iyo musi wa mariage, bazoca babana ibihe vyose gushika urupfu rubatandukanye. Rero natwe Kristo yamaze gutanga inkwano, rero azoza gutora ishengero yamaze gukwa. Hama nimara kuritora, tuzoca tubana nawe ibihe bidashira. Nico kintu gikomeye dukwiye kwiga muri iyi nkuru, kuko rero ngaho umwami dusuye muri ya nkuru, ujya mwami yashaka kwerekana ubwiza bw'umugore wiwe, ariko ikibazo cahabaye nuko umugore wiwe yaranse kuza kwerekana ubwiza bwiwe. Bishobora kuba kumbure ico gihe mu biperesi mu Perse, ubwa mbere umugore ntiyashobora no kwerekana amaso hiwe. Murazi ko no musi no muri Irani ari ubuperesi, abagore ntiberekana amaso habo. Niko vyari bimeze. Rero uwo mugore nawe ntiyashaka kuja kwerekana ubwiza bwiwe, kandi yaragize umunsi mukuru nawe nyene agobana n'abandi bagore, aranka kuza. Ico kintu rero caramushavuje, caramurakaje gose kubona aguhamagara kugira yerekane ubwiza bwawe ukanka. Niko rero na Kristo uno musi
ababara canke ashavura canke arakara iyo ishengero canke itorero ryanse kuza kwerekana ubwiza bwayo. Ubwiza bwacu no munsi si vy'umubiri, ariko ni imyifato nziza, ni ivyamwa vyiza, ivyamwa vyo kugororoka, nivyo bihesha icubahiro canke ishema wadukoye ari we Kristo. Ibintu birakomeye tuvyumve, ingene kujya ujya mugabo yababaye ariko umugore we yanse kuza kugaragaza ubwiza bwiwe, niko Kristo ababara iyo twanse kuza kugaragaza ivyamwa vyo kugororoka imbere y'abapagani, imbere y'isi. Ibintu ni ibintu bikomeye cyane. Shaka kubana yamvuga ejo, ndo bahezagire, mugire umunsi mwiza.